Ego wahabonye rero gamaya nabonye no kuri wahabonye mu ego nabonye no kuri ego ni sawa ego ni sawa no kuri basi ego Imana isime kweli Imana ihetagira aba bantu mana yanjye banjaniye uburiri Imana yanjye Imana ibarongoreho baciye hose ibatembera imbere hanyuma yo mana yanjye mana y'ubushobozi oya ukashaka yewe impuzu shasha n'impuzu sasa n'ukuri Imana isime amashuka ni mashasha imatera ni shasha ego n'ukuri Imana irampezagirire kandi iki gikorwa mukoze muze mugikorere n'abandi era abakamera turaraba reka mbere nicare hariya acha turaza kumuha akajambo araza kuvuga ego reka nicara hambere ego yabu yari bamiye kweli Imana ishegizagire aba bantu agarika neza imizo nyine Imana ihezagira aba bantu bakoze igikorwa ntari gusobora ego Imana ibarongore aho muciye hose aho mwazananye murakoze akoze na ego asha umunsi uza kuryama ahantu heza emwe hameze neza kweri n'ukuntu ego isuka yo ishashe niyo kuyifuka ego agasegetera ya mibu ubu oya yo twadusazi twavuga ngo nuzanira mihu Shalom cyane bakunzi ba Holy Mountain TV muri umugisha udasanzwe mwarakoze kutubera umugisha muri 2025 kaze dusangiye na 2026 turizere ko tuzogira ibihe vyiza cyane turafirije umwaka mwiza rero muntu mbere kurangiza umwaka rero twinjira mu ndi mwaka mushasha Holy Mountain TV idushikira ku musozi wa Karama mu ntara ya Bujumbura yagutse aho kuwa 27 Kigarama 2025 umuryango wa Spirit Voice God Voice uri kumwe na Compassion Tour bagendeye umutama Mayabu Sebastien asanzwe yibana wenyene inyuma y'ukubura abana 8 ndetse n'umufasha wiwe yasigaye yibana abaye mu buzima butoroshe umurongozi Aristide Ndikumasabo aserukiye Spirit Voice God Voice aravuga ati umutima watumye dukora bino kugira ngo dushike ku mutama Mayabu ni kubera ko twabonye ko akeneye ubufasha kandi n'ivyo bikorwa dusanzwe dukora twagombye kugaragaza uwo mutima nako dusangire nawe kandi turizera yuko mu mwaka tugiye gutangura tugiye gukora binini cyane Imana izodushoboza tugashika kuri benshi bakeneye ubufasha bashoboka uno munsi twifuje cyane gufasha mwene data mutama Mayabu kuno musozi wa Karama kugira ngo dushobore kumufasha ivyankenerwa yarakeneye kino gikorwa dukoze sico gikorwa tumaze gukora gusa ariko sango dukora n'ibikorwa byo gufasha abandi kuko ubuzima buryoheye busangiwe rero natwe ntaho tudafise byinshi dutanga ariko ivyo tuba dufise bike turabisabikanya n'abandi rero ibikorwa dukora byo dusanzwe dukora buri munsi no mu buzima busanzwe kandi tuzobandanya tubikora kuko dukwiye kuba hamwe dukwiye gusangira ubuzima tugafashanya umunezero no mu mabara cyo gituma rero none munsi nifuje gusangira Noel n'umuvukanyi kugira ngo nawe ashobore kunezerwa nkuko nabandi babanezerewe murakoze umurongozi wa Compassion Tour Mademoiselle Nadege nawe ati turanezerewe cyane kuba Imana yadushoboje tugakora bino bikorwa tukashika nako tukabana na Spirit Voice God Voice nikorwa dusanzwe dukora kandi turizera ko bigiye kuba binini no mwaka tugiye gutangura turizera ko Imana izodushoboza dushike kuri benshi bashoboka bakeneye ubufasha ndi umurongozi w'igikorwa cyo gufasha cha Compassion Tour niko yitwa twebwe nibaza yuko Imana duteye iteka kuba muri kino kibanza n'umunezero cyane twaryohewe twamubonye n'ukuri n'umunezero kuri twebwe kandi cyane ngaho kandi turiteze ko hamwe n'Imana byose bizoshoboka tuzogenda dushikira abantu nk'abanyene batandukanye bakeneye ubufasha yaba bakuze canke batoyi murakoze
ariko rero ahantu hose abafise indongozi abafise ko hatwagwa uwaseruka indongozi ku musozi wa Karama nawe aca arashima ati bakoze cyane kugendera mutama yabo atariko nkuko benshi bakeneye ubufasha barasaba abatandukanye ababishoboye abafise uburyo n'abafise ndetse n'umutima wo gufasha kugira ngo babandanye bafasha mu ico gikorwa avuga ati ni benshi bakeneye ubufasha ni benshi bakeneye aho baba ati kubera ahantu dusanzwe tubaye na ahantu twatiye kumbure nyeneho ejo yo hakenera hama akatwaka tukabura ahantu tuba atariko turose aho tuba byokora ko natwe tuza tukibeshaho tukamenya uko natwe dushobora gukora ariko dufise aho dutaha atariko turakeneye n'ivyo kwambara ndetse cyane cyane n'ivyo gufungura kugira ngo natwe imiryango yacu tubone uko tubaho turakeneye ubufasha bwanyu. Akoze cyane kuduha kanya hama ku mazina tutaratangura kuvuga twitwa Nyandu Michel tukaba tuba hano kuri uwo musozi umusozi wa Karama hama ikartier ni Sange ni muisange muri serire Sange hama kubw'ivyo natwe tumva turanezerewe cyane tubona abavukanyi bacu kubona baje gushigikira mutama wacu hano bakamushikira kabisa twabonye ibintu kabisa bikomeye cyane bashoye kuza kumufashisha ivyo rero turabinezererewe kandi turabinezererwa nk'abatware nk'umutware atwara hano niyo mpamvu rero tunezerewe kandi bivuye ku mutima ego sijyambere gusa kuko n'ubwa mbere barigeze kuza hano turabonana nabo hama tumaze kubonana twaraganiriye byinshi kandi ibyo bariko baraganira ibyo twaganiriye ndibaza ko bariko barabishitsa nkuko nyene babisezeranye ibyo turabishima cyane ahubwo Imana ibongerereze inguvu n'umutima w'urukundo twasaba n'abandi bagira neza ko boshora kudushikako nka twebwe tutishoboye bakadushikako bakaza baradufasha baduha ico tufungura hariho abakene ntitwambara hariho kurya biratugora kandi naho tuba hose ntidushobora kuba dufise ahantu tuba ariko niyo mpamvu rero twoshobora dutera kamo n'abandi bagira neza ko bashobora kudushikako nkuko aba bavukanyi bacu n'aba bagira neza bacu bariko barabikora n'abandi boshobora kugira inzara n'inyota bako twiyumvirako murakoze. Avuga ati nawe arakeneye ubufasha kumwe nawe ufise umutima urashobora kubikora kugira ngo nawe ubashike ko ubafashe haba ubucange no mu bindi bihe bumva ko barakeneye ubufasha bw'abantu batandukanye. Mutama yabo rero niwe avuga ati nanje umunezero ntufise ukungana sinumva uko no uvuga sinumva uko no uharura kubera ko inyuma yo kubura abana banje 8 nasigaye atamwana n'umwe ndi kumwe nawe nkabura umufasha wanje nasigaye cenye nimbaho ubuzima bugoye cyane aho ntagira ico mfungura ntagira unyitaho atari ku munsi Imana ishimwe igize neza kubazana ati nabonye ko nanje nshobora kuronka abana nita abana banje nshobora kuronka abo nita buzukuru banje atariko nkumva ndagize nanje umunezero ati ndanezerewe sinumva ingene no bivuga mfise umunezero udasanzwe. Ku mibereho yanje nitwa Mayabo mugabo bw'Abukirisu Sebastiano. Sasa rero ntanguye gusimira Imana yanzaniye bano basiki. Ntanguye gukenguruka ku byiza badukoreye. N'ubundi ntibarambigwe nibasisikare hari abakene nkanze bubatemberera gaca nta kuntu no bivuga n'ukuri agateka mu nteye n'Imana mwakayiteye kubyiza muri ko murakorera abantu babatama twebwe hajya ni igikorwa gikomeye cyane nejo murame gutyo kuko nta n'amajambo menshi imbere noronka mvuga nayo gusimira Imana yabajanye yatanguye ibajana ubwa mbere
birabangocwe ubugira kabiri rero ubu rero ndakengurutse ndashimiye Imana inkoreye iki gikorwa n'abandi rakibakorera murakoze mutamama yawe zabwe mbega mumaze kubona ico aba bantu babakoreye ego mumaze kubona ingene baguhinduriye ahuza kuryama uyu munsi ego bavyakiriye gute nabyakiriye neza nkuko ntahora ndabibona no kuri navubagira mu bivu gaho oye none ubu rero ibikorwa Imana ikoze ikanzanira abavukanye abuzukuru bakaba banteye agateka kuno munsi dusangiye ka Noheli na bunani buca ikoroka hirya yezo emwe gafungure neza umutima uri munda murakoze uno munsi ukuntu tuza kuryama emwe tuza kuryama neza kweri kandi emwe na twa tukoko twavuga ngo jana ya mihwi nikubita gutya oya ndagakize n'ukuri uno munsi murame gutyo ahubwo nta kuntu jewe nobisigura iteka ribaye uno munsi Imana inkoreye n'abavukanye n'abuzukuru bandagaye hano murakoze ntabwo twari bwakaryameko n'ukuri ego tukakaryamako twahebura ukuntu tukaronka jewe ubu uye nari ngeze mu myaka 65 imyaka 65 utarajyama kwimatera ego niryo rya mbere n'ukuri sinoza kubesa niryo rya mbere kweri naguma niryamira ku tuntu tw'uturago nivubagiriraho mu bivu kwa dukoko natwo tuza gusaba imihwi ntataritse tukaguma turiko ngo ico gikorwa rero mukozi no munsi muragikorera n'abandi nkaba ngejeje ngaho umunsi rero uza kuryama kwimana nja kuryama heza nkameze neza ntabura umwana ntuma amazi mbanze niyoge yemwe hamwe nza gutembagara yemwe nk'akagiga nego nce nisinzirira yego nukuri agaciro ejo bazoze kubavyura ceke babareke kuryamira ejo bazoza kumvyura nzoba naryohewe yego nzoba naryohewe nukuri yego mama yabo arafise abagenzi biwe ifuriza umwaka mwiza abagenzi banje ndabifurize Noheli nziza na bunani bwiza tuburambemwo tuwurye ntutuge ego wahabonye rero gama yawe nabonye n'ukuri wahabonye ego nabonye n'ukuri ego ni sawa ego ni sawa n'ukuri basi ego Imana isime kweli Imana ihetagira aba bantu Mana yanje banja niyuburiri Imana yanje Imana ibarongoreho batiye hose ibatembera imbere hanyuma yo Mana yanje Mana y'ubushobozi oya ukashaka yewe impuzu shasha n'impuzu sasa n'ukuri Imana isime amashuka ni mashasha imatera ni shasha ego n'ukuri Imana ibampezagirire kandi iki gikorwa mukoze muze mugikorere n'abandi era abakamera turaraba reka mbere nicare hariya ntacyo turaza kumuha akajambo araza kuvuga ego reka nicara hambere ego bayabuye bamiye kweli Imana isegizagire aba bantu agarika neza tumizo ko nyine Imana ihezagira aba bantu bakoze igikorwa ntari gusobora ego
Imana ibarongore aho muciye hose aho mwajyananye murakoze. Akoze nawe. Ego. Asho umunsi uza kuryama ahantu heza. Emwe hameze neza kweri no ku. Ego. Isuka yo ishashe niyo kuyifuka. Ego. Agasegetera ya mibu ubu. Oyo oyaba yo twadusazi twavuga ngo nuzanirame. Amenyeshe yuko umutamama yawe asanzwe wa ku musozi wa Karama mu ntara ya Bujumbura yagutse, ndetse Holy Mountain TV ibamenyesha yuko Spirit Voice God Voice iri kumwe na Compassion Tour yari yashikirije mutamama yabo ibintu bitari bike bigizwe n'imatera kugira ngo vyore ko aronka abaheza y'amashuka, impuzu zo kwambara n'ibindi vyankenerwa bimwe bimwe, ariko mutamama yabo aracakeneye ubufasha bwanje nawe kugira ngo abandanye abaho yorohewe kubera ko n'umutama ageze mu zabukuru ndetse afise n'umuga agendana kandi wumva ko ibana wenyene. Jewe nawe biroshe yuko dushaka kumushigikira tukamufasha, tukamubera umwana, tukamubera umuzukuru, tukamubera inshuti. Nawe turazi yuko ushobora kuvyumva umutima gakorwa ko ugashigikira mutamama yabo nawe akabaho yishimye. Wifuza rero gushigikira mutamama yabo urashobora guca ku burongozi bwa Holy Mountain TV canke uburongozi bwa Sweet Voice God Voice ndetse n'uburongozi bwa Compassion Tour. Mwakoze cyane, turazi yuko muzobikora kandi muvyitwararitse namwe gufasha abandi. Rero hari icubaza ushobora gushikira uburongozi bwa Holy Mountain TV vyoroshe muri umugisha udasanzwe. Turangize tunabifuriza umwaka mwiza kandi mwabaye umugisha, mukomeze kutubera umugisha. Namwe turabakunda kandi turabasengera. Holy Mountain TV, televiziyo yanyu, televiziyo yacu, muri umugisha.